Yes, sakunzi ba Nawe TV reka ndabikaze bangenda bashimira mwese mukomeje kudukurikira wabura mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wabura imidesi ndabwiye ngo big up son and don't give up. Yes, it's your baby girl mignonne. Uno munsi mukubaje no mica gihugu cifashe 2040 igihugu giteye imbere 2060 navuze ati reka ndabereka ubwiza bw'igihugu cacu. Yes, ndavyuka ndatembera mu gihugu hagati kugira ngo ndabereke imisozi. Webanze urabe kwanza ibiyaya bigize igihugu cacu ciza c'u Burundi bisharije, harimo ibiterwa bitotahaye, harimo ivyamwa, harimo imisozi, harimo ibiraya, harimo ibintu vyinshi biteye. Uriko urabiraba uravuga nawe ati ego vraiment igihugu cacu gisa neza cane, n'igihugu kirimo ivyimburwa vyinshi, kirimo ivyo gufungura. Aho twako turagenda twariko tugana ku isoko kugira ngo twirabire ingene ibiciro muri rusangi vyifashe. Turiko turagenda mu nzira murabona ko twaca ahantu heza cane, ahantu atari ubugaragu. Hari igihe ugenda ahantu uriko uragenda ukakigwa n'ubugaragu, ukakigwa n'izuba yakubise imirima, ariko nkuko ubibona aho twariko turaca hari imirima itotahaye kandi imirima myiza cane, abanyagihugu baho basa neza cane. Utomenya ko ari n'abantu baruguru, bakunda kuvuga abantu baruguru ngo nini na nini. Abantu baruguru n'abantu beza cane. Uri kuraraba mu myaka yaheze n'ubu urabona ko ubu igihugu cacu cipanze kimeze neza, kirimo ibifungurwa atakintu na kimwe kibuzemo. Yes, reka dutemberane. Twashitse ku isoko neza na neza mu ntara ya Bujumbura yagutse, neza muri commune ya Cibitoke. Turashikiraho ku isoko twasanze ibiciro, turabaza dusanga ibiciro byaragabanutse. Turabaza ni kweri ibiciro byagabanutse, baravuga bati imirima ireze, baravuga bati batuganiriza batubwira bati ubu ivyo gufungura si kibazo. Nako turavuga tuti ntitwogenda tudasumye. Dushitse aho murabona twage turifotoza, twage turafata amafoto, tuko turafungura. Hari ibintu byinshi, ibijumbu, ibiharage, inanasi, amatomati. Wabona nyene ko ari ibintu abantu baho vraiment babifungura basa neza cyane. Yes, reka rero tugirane ikiganiro no mu mama kugira ngo atwiganire muri rusangi. Abandi benshi bashaka ko batinye kuvuga ariko ntibatinye kwerekana ivyiza by'igihugu. Bien sûr, naho mu mama mwe dukundiye turaganira, turamubaza muri rusangi ingene ibiciro byifashe. Aho kwamusaze kadandariza asanzwe akora akazi kamisi yose ko kudandaza, mugabo mu nyuma atuganiriza atubwira ati vraiment ibintu ngaha mu Cibitoke, atubwira n'amapri y'ibindi biciro byose, ivyo tashoboye kubona n'ivyo twashoboye kubona byose atuganiriza. Rero let's go kugira ngo tugende ku gihugu cacu, mubone igihugu cacu aho kigeze. Yes, sakunzi wa Nawe TV reka ndabikaze bangenda bashimira ngo mwese mukomeje kudukurikira wabura no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wabura muri diaspora ndakugira ngo big up son and don't give up. Yes, igihe cyose ndi ngaha wowe uzongenda bw'ibintu bishasha. Ni mu gitondo turi mu ntara yagutse ya Bujumbura cyane cyane mu Cibitoke. Yes, twavyutse kundaba turiko turadandaza itomati, inanasi, ibintu birahari no mu isoko hose nta ngorane kandi birazimbutse. Guhera ku bijumbu hose nta kibazo na kimwe kihari, kwera ibintu birahari. Ni kundaba kuri parikingi vuga cyane, ariko kuriko vuga buke kundaba cyane n'ibirebe nta bintu birahari basha. No mu isoko hose biriho ubu biratetse nta ngorane, ico ipfuza ntukibura. Ni kundaba kabisa, ibintu birahari. Kundaba nyene mbe kundaba tomati, kundaba kundaba mu Cibitoke intara yakutse ya Bujumbura. Vraiment nta kibuze na kimwe. Ego yes, nkuko mwavyumvitiye umumama ariko arabivuga. Twavyutse mu Cibitoke kugira ngo turabe ubuzima bw'abenegihugu mu Cibitoke, mbega babayeho gute, mbega bafungura iki, mbega ivyo gufungura byo birahari cyane gose. Birahari cyane nta ngorane. Ngorane cyane kabisa, birahari. Masha kwidondora abakunzi bacu kwanza. Jewe muri make nitwa Butoyi Chantal. Inde Butoyi Chantal. Butoyi bukuru ari he? Bukuru ari muhira. Tugusanze hano uradandaza. Ndiko ndadandaza kabisa itomati, nanasi, eka n'ibiraya n'imihwi, nta kibuze na kimwe kabisa. Ego twasanze mwanze itomati, igiciro nico ca ntangaje ko nasanze ibintu byose byo mu Cibitoke bizimbutse. Mbega no mu Cibitoke mu bisanzwe bafungura gute? Ubuzima bw'abantu mu Cibitoke mu bisanzwe bayo gute? Ubuzima bwo mu Cibitoke no kuri nta birebire, ibintu byose birahari kuko nta kibuze na kimwe. Jewe ndizigira ko atakibuze na kimwe. Yego iki gihe heziki
iki gihe heza ibijumbu heza izo nanasi tomati ivyo nivyo vyeze muri make cyane n'imyumbati ego mihoro iyirura byose nta na kimwe biretse ego akenshi dukunda kubona ngo abantu baruguru usanga bafungura ngo ni mpaka bafungura inyama ni mpaka bafungure bijya bintu biva hanze mbega nakahe karushaho gufungura ibintu twebwe nyine twirimira akamaro ko gufungura ibintu twirimira nuko ari byo tuba twaramenyereye uhereye ku biharage ugahera ku bugari ugahera ku muceri ugahera ku ivyo bijumbu ku iyo myumbati muri make nivyo twe dufungura mu bisanzwe cyane ibitoke byose n'ibiraya yego muri rusange ibyo nakane gufungura ibyo umuntu yirimira nibaza ko bituma bigira n'umuntu agira amagara meza nivyo bituma umuntu agira amagara meza kuko urumva afunguye ibyimbuwe ngaho bitahinguye yego niko kamaro ko kugira amagara meza nibihe biterwa biba cyane mu ntara ya Cibitoke ibiterwa mu ntara ya Cibitoke cyane ni imyumbati ni biharage ni bigori n'umuceri n'ibijumbu ibyo byose ni ibintu bibaha mu ntara ya Cibitoke n'ivyema byose yego muri rusange donc ibintu bimeze nneza nta kibazo nta birebire tugushimira cyane ejo tunagushorera izi zigwa ngahizi rero zima ku gihumbi ngira ngo kubera ibintu byaraga ibintu byako byazimbutse ibintu birahari ni 2005 izi mana yanje 2005 urumva ko ari sawa watuzanisha tugasoma ni bon murakoze